Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, mugoroba umugisha kuri twumva mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cyiza kuri twumva mu masaha yo ku gicamunsi, igitondo cyiza kuri twumva mu masaha ya mu gitondo. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi nimugoroba, ariko tukaba duhagaze itariki zigera ku 8 z'ukwa karindwi 2025. Birumvikana rero nta kindi tugarutsemo usibye amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, aho tugiye kuba tuzenguruka mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko ariho twibanda tukababwira uko situation cyangwa se uko byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba rwose gihura n'akaga gakomeye cyane. Turaza kuba tuginjiramo 5 kuri 5, ariko muraza kunyemera twirukanse cyane tuze guhera ku nkuru idasanzwe yemeza ko mu butasi bw'igihugu cy'u Burundi bamaze gufatamo abagera kuri 3, aba 3 bamaze gufatirwamo ngo bakaba ari abatangaga amabanga, ariko ngo bakayaha abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bityo bikaba bishobora kugira nabi by'umwihariko igihugu cy'u Burundi, cyangwa se bishobora gutuma igihugu cy'u Burundi kijya hasi mu gihe gito. Ibyo rero ni byinshi n'ibindi byinshi cyane tugiye kuvuga, ariko mbere na mbere nari nirukanse ukuntu nza iyo mfite amakuru mu masaha nimugoroba ugasanga nkubise mbangura ndirukanse, bitumye hari ibyo hari impfunyamfu nyincaho, twirukanse cyane rero sindi butinde. Mbere na mbere murabizi tubanza gusuza abantu hano kuri TV Duniani Kote, kandi ni ibintu by'ingenzi buriya kubanza guha abantu ikaze, ni akantu keza cyane. Abavandimwe bakomeje kugenda bigaragaza, barimo uwitwa Elion cyangwa se Elion. Yes, ni benshi cyane badukurikira, tuba tugomba gusuhuza, ariko nyamuneka nabo bajye bagira gutyo bigaragarize muri comment. Bari rero ku mugabane w'Uburayi tubahaye ikaze, ubwo niho duhereye mu ntara gatandatu ya diaspora, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, ariko kandi tubasanga mu gihugu cy'u Burundi muri Coline Bujejuru, muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline zigiye zitandukanye mu gisagara cya Bujumbura, Cibitoke, Bubanza, tubasanga hano Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, ariko tukabasanga no mu gihugu cy'Uganda ndetse na Kongo no mu gihugu cy'u Rwanda. Tubaye ikaze tubikoye ku mutima. Yes, ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoza muri ano masaha nimugoroba. Muraza kunyemera tugaruke gato ku kijyanye n'igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba rwose agicikamo amacakubiri, byaba mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za politike. Ubu tuvugana amakuru turimo turakira, akaba yemeza yuko abakomando bagera kuri 3 bamaze gufatwa. Aba bamaze gufatwa bakaba ari bamwe mu bantu by'umwihariko ngo bari bashinzwe ubutasi, cyangwa se bari mu batasi b'igihugu cy'u Burundi. Abo bamaze gufatwa bafatiwe iki, bimeze bite? Turaje tubyinjiremo, turaje twinjire mu nkuru idasanzwe irimo ituruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, naho hamaze kuba hafatirwa abantu bagera kuri 4. Abangaba bafatiwe hano ngo hari byinshi nabo bari kubakeka, ariko amakuru bamaze kuba tuyazana mu buryo bukomeye cyane. Turaza kubikomozo tubabwire byinshi ku barimo baragenda bafatwa, ariko akantu nako ndaje mbabwire gato. Turaza gusimbukira hano Uvira tubabwire uko situation ihagaze. Umujyi wa Uvira ni moto ni fire, ibintu byakomeye, ni umujyi kugeza maginga ya turimo turagenda twakira amakuru yuko isaha ku isaha imanda mu gihe iri buvuge uyu mujyi ushobora kuza kwinjirwamo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Nabyo turaza kubyinjiramo tubikomozo, turebe ku ruhande rumwe ndetse no ku rundi ruhande. Turaza gukomoza ku makuru menshi atandukanye, muraza kunyemera dusesengure byinshi bivugwa ku kijyanye n'ingabo z'u Burundi tuvugana rwose ngo zimo zakorana na FDLR mu buryo bweruye. Ibyo nabyo turaza kuba tubikomozaho, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tubabwira situation bimeze bite Cibitoke mu ishyamba rya Kibira, hatorezwa n'ubundi katanyamaza aba FDL ndetse n'abarundi, bimeze bite byose 5 kuri 5. Tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzini mu minota mike cyane. Hari isende de FDL yamaze kuvugisha benshi butuvugana, amakuru turimo turakira ikaba imaze n'igihe icitsemo ibice, ndetse ibi bikaba mu nzego za politike ndetse no mu nzego za security cyangwa se z'umutekano. Ibi turaje tubyinjiyemo tubabwira ibice byacitsemo ni ibihe, ese kugeza maginga situation ni iyihe, abarimo baracunganwa ku maso naye bahe. Abakomando bagera kuri 3 mu kanya gato maze, ariko ibintu kamembireza ahubwo kamitemera kuri ibi bya CNDD. Tubanze turebe ese bimeze bite, bihagaze bite, situation iri mu gihugu cy'u Burundi ni iyihe, kuko aba nibo mutwe navuga
uhedinze igihugu cy'u Burundi. Tubanze ibi bintu tubyinjiremo turebe ese bimeze bite. Ni ukuvuga ngo rero amakuru namaze kwakira nuko byibura ibice bigera kuri 3 byo bimaze iminsi byaracitsemo, ariko muri uku gucikamo kuri ibice 3 akaba ari ibice by'umwihariko byo ku ruhande rw'inzego z'umutekano ndetse no ku ruhande rw'inzego za politike. Ubwo iyo mvuze mu nzego z'umutekano mwumva aba barimo ba General Prime Nyongabo, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo mu ngabo z'i Burundi, ariko navuga ku nzego za politike mukumva aba bagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo, uyu akaba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ibyo ni ibice bibiri, inzego z'umutekano n'inzego za politike. Ubundi buryo butatu nubwo abantu bamaze kwifata. Aba rero amakuru twamaze kwakira nuko harimo bamwe ngo bari guhiga abandi kugira ngo barebe nimba bishoboka neza yuko bashobora kubakura ku ntebe bariho bakabasiba mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se bakabakura ku kijyanye n'inshingano bari bafite. Ibyo biri kuba mu nzego za politike ndetse no mu nzego za gisirikare. Amakuru namaze kwakira rero atariyo ivumbi nuko buri umwe wese uri hano muri izi nzego, ndavuga abayobozi bari muri CNDD-FDD, nkavuga abari mu nzego z'umutekano, barimo barakora buri kimwe cyose gishoboka bacunganwa mu rwego rwo kugira ngo hataza kugira umwe ubura icyo yarafashe gutya. Ubwo rero ibyo bintu byose muze kumenya yuko birimo biragenda biba. Reka ibi tunabivamo duhite tugaruka gato hano i Bujumbura. Ubugambanyi burakomeje. Bagera kuri 3 bafashwe, aba bakoraga mu butasi bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru namaze kwakira ngo nuko aba bajyanaga amakuru, ariko ngo amakuru bajyaga batwara ngo bakayaha abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko nabo bigeze kubaho muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Iyo mvuze guverinoma mujye mwumva CNDD-FDD. Yes, ni ukuvuga ngo rero abagera kuri 3 nubwo amazina yabo atari yatangazwa bamaze gufatwa. Aba bakaba ngo bajyaga bahereza amakuru abitwa ba General Guillaume Bunyoni bari muri gereza, abitwa ba Gervas Ndakobuca bakunze gutaza abanda kugarika, ndetse n'abagabo barimo ba Agatoni Rwasa n'abandi bagabo bagiye batandukanye. Abagera kuri 3 rero ngo bagiraga gutya bakabahereza amakuru mu ibyabaga byavugiwe mu nama zigiye zitandukanye, ibyabaga byapanzwe ku ruhande rw'ingabo. Rero bamaze kuba rwose bafatwa, ubu tuvugana bakaba bashyikirijwe inzego z'umutekano. Ubwo hari byinshi bari bubazwe, nabyo turaza kugenda tubikurikirana tumenye se bafatiwe ibihe bihano bimeze biti. Amakuru nababwiye ati n'ay'indani n'uburyo kwa Neva batetse n'uburyo bwiriwe, niba banakoresheje na anniversaire nzajya mbibabwira, kuko igihugu cy'u Burundi kijyanye n'amakuru tuba tuyafite 5 kuri 5. Ni ukuvuga ngo rero nicyo kirimo kiragaragara. Bafashwe, turaza kugoma dukurikirana tumenye se baraza kujyanwaho, biraza kuba bimeze bite, amakuru ari buze kuba akurikiraho n'ayahe. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, navuga amakuru arimo agenda aturuka hano mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira wamaze kuba agateranzamba kanyina wa nzamba. Ubu tuvugana amakuru ndimo ndagenda natira nkura muri drone zacu zihariya muri Uvira, aremeza ko abasirikare b'Abarundi bamaze iminsi badeployinzwe muri biriya bice. Benshi muri bo barimo abasirikare bakomeye bamaze kuhasiga ubuzima, ndetse ubu tuvugana ubwoba bukaba ari bwinshi kubariyo ubu n'abari koherezwayo, yuko mu gihe bakoherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo izasarambwe mwarazibonye, ntabwo ari ibintu byo kwirirwa umuntu avuga. Mwarazibonye izasarambwe rwose, hano Ruvunge mwarazibonye, Kiriba mwarazibonye, Runingo mwarazibonye, mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko n'ingabo zikora ibishoboka byose kugira ngo umutekano hariya muri RDC uboneke. Abarundi ndetse na za FDL n'ubundi dore yuko bamaze igihe kinini bakorana, babakure mu nzira asigaye, bamakinga sure yuko ikijyanye n'umutekano hariya rwose gihari 5 kuri 5 muri rusange. Yes, birumvikana rero by'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko ubu tuvugana n'amazi no kwakira amakuru nkomeze guhabwa na drone zanjye yemeza ko mu gihe itegeko rishobora gutangwa, imana ikavugwa, hariya hashobora kuza kubera imiripuko iyemereye cyane, ikaba ari imiripuko yo ku rwego rwo hejuru. Yes, reka tuve hano duhise twikomereza by'umwihariko tugaruke gato ku kijyanye n'andi makuru akomeje kugenda aturuka nanone
by'umwihariko hano ku kibuga cy'indege. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo aha gikomeje kugenda gikorerwamo byinshi bigiye bitandukanye, byaba intasi zirimo ziragenda zihafatirwa, ndetse n'ibyo barimo baravuga yuko n'ubundi ikijyanye na radari cyangwa se ikoranabuhanga riri kugira gutya rikavaho. Amakuru rero namaze kwakira atariho ivumbi ni uko iki kibuga cy'indege cya Bujumbura ari ikibuga cy'indege isa n'isaha gishobora kuba cyafatwa mu buryo bukomeye cyane, ndetse uku gufatwa ukaba gushobora kuza kubaho isaha iyo ari yo yose, mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje kugenda bushyira imbere CNDD FDD ndetse no gufata ibibanza byinshi mu matora ateganyijwe y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2025, kuko hari abamaze kugira gutya bagahaguruka. Nako Pritorani nibeshe mu mwaka w'ibihumbi 2027 rero abamaze kugira gutya barahaguruka, by'umwihariko kugira ngo ibintu baze kuba babikurikirana 5 kuri 5 muri rusange. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa. Ubwo icyo kibuga cy'indege nacyo kirimo kirarindwa ku rwego rwo hejuru, ibintu birimo biragenda abihindura isura, ndetse birimo biragenda biba ibindi mu buryo navuga yuko budasanzwe. Tugaruka gato by'umwihariko ku kijyanye n'abasoda cyangwa se abasirikare bakomeje kugenda bagaragara bafatwa inshuro nyinshi. Abenshi bari kuvuga ko baturuka muri RDC, gusa ibintu wanabitindaho ushobora gusanga ari naho barimo baragenda baturuka. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivuga, tubivuze bwakira bugacya. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ahubwo reka mbasijyamo umuvandimwe nawe agira ibyo ababwira, ndaje mu kanya gato. Nk'uko mwabinsabye nongere ngira icyo nshikirije ku ntambara iri kurabera Uvira. Intambara iri kurabera Uvira nk'uko twagumye tubivuga kandi tubikurikirana, ifite ishusho yihariye, kandi n'intambara iri kuraba nyuma y'uko habaye ibyo twakwita impinduka mu mablock, kandi n'ubu impinduka zishishikara ziba. Icambere novuga nuko buriya intambara ya Uvira ifite isura yihariye, kuko kugwanira Uvira, kuba M23 yafata Uvira nico kimwe nuko intambara yaba itandukiriye Burundi. Ibyo rero urumva kuko bibangamira umutekano w'ubutegetsi bwa Bujumbura aribwo bwa Gitega, urumva bituma abarundi bitanga uko bashoboye, bagashira ko agatege kabo bafite basigaranye kugira barebe nimba intambara boshobora kuyihagarika. Rero narabwiye ko bafitemo uruhara runini n'inyungu muri rya ntambara ya Uvira ni guverinoma y'u Bujumbura. Hanyuma inyuma y'uko nababwiye ko hariho done nshasha ku Burundi, hariyongeyemo done nshasha kuri ya block y'u Burundi, Kongo n'ibindi bihugu yenda bigifasha Tshisekedi. Birashoboka ko muri SADC byaba birimwo, nubwo bitoba byararungitse ingabo, yenda bikaba birungika ibikoresho cyangwa ubufasha bw'amafaranga. Twarabwiye ko yongeye ko Ububirigi, twarababwiye ko leta zo muri Afrika zagiye zishira ku banyaburayi, nyinshi zarasenyutse, kuko burya abanyaburayi ntibaza gufasha, ahubwo abanyaburayi baba baje kurwanira inyungu zabo. Kandi iyo babonye urubuga rucuramiye, aho urubuga rucuramiye abantu babonye hari inyungu, kenshi abanyaburayi baca bahindukira bagashigikira uruhande babona rufite inguvu. Gaca usanga wa mutegetsi yarabizigiye ahubwo baramugambani. Cyo gituma rero ntaco mbona kizima kihari ngo abarundi ngo bafashwa n'Ababirigi. Kuba bofashwa Abarusiya nabo murazi ntibafasha. Abarusiya baragurisha ibigwanisho, baragurisha aba mercenaires. Ibyo rero urumva byasaba uburyo bwinshi cyane igihugu cy'u Burundi. Niyumvira ko muri iki gihe ubwo buryo atabuhari, kuko nkuko nawe babwiye mbere, ibintu bijanye n'intambara ni ibintu bitwara uburyo bwinshi cyane. Ntushobora kugira politike y'ibintu bijanye n'intambara
utari igihugu cateye imbere cakize. Hanyuma rero urumva politike bari baravuze yuko bazogwaniriza umwansi kure muri Kongo indani. Urumva mu gihe rero Uvira yabifashwe ko wa mwansi Uburundi bwari bwasanze muri Kongo, atahandi masaganirizo yoba hari nuko intambara yahita yinjira ku rubuga mu gihugu c'u Burundi. Rero ku ruhande rw'Uburundi nico novuga. Inama nayo yabaye hagati ya Ndayishimiye na Tshisekedi yaba nziza hamwe yaba ari inama bumvikana inzira y'ibiganiro, inzira yo kuganira nabo bariko bafitaniye amatate. Niyumvira yuko yoba ariyo nama nziza. Nayo inama yo kuvuga ngo bobandanya urugamba, niyumvira ko iyo nama yaba ari inama mbi, yaba ari inama itotuma ibibazo barimwo bitayemwo kubwo politike zabo zitaboneye, atari politike zo kwitaho abanyagihugu, ari politike hari zo gushira imbere ibintu iby'amoko n'ibindi bintu byo kwikingira, kuko yenda imyaka bamaze gutwara ataco bashikanyeho abaturage bajejwe. Ibyo rero urumva inama bogira yagiye ngo bagire, niyumvira ko yoba nziza mu gihe bovuga bati reka tuganire nabo turi kumwe mu matate, twumvikane, dushire intwaro hasi, tugire ibiganiro bya politike, hanyuma intambara zihagarare, abarundi, abakongomane canke abaturage b'ibindi bihugu, abasirikare b'ibindi bihugu canke urubyiruko rw'ibindi bihugu rwoba ruriko rurashogwa kuri songoye muri izo ntambara, baruhuke bagende barebe imiryango yabo, hanyuma ibihugu nabyo byite ku iterambere ry'abaturage, kuko iterambere ntiryoshoboka mu gihe ibihugu byoba biri mu injyane zitagira umumaro. Ariko cyane cyane narababwiye yuko iyi ntambara zose burya ziba zifitemwo abantu bazitanguje n'abantu bazifitemwo inyungu. Burya intambara zimeze nk'akamari, ushobora kuyihomberamwo canke ukayungukiramwo. Rero nibyo cyane cyane tubona ku ruhande rwa bloke ya M23, aho ibiganiro by'abantu bariko barahigwa n'ubutegetsi bwa Kongo bishize hamwe, kandi tukaba tuzi ko abo bantu bigeze kuba basi, kuko Kabila turazi ko yagwanije M23 muri 2013 mbere, kugeza aho M23 ihunga, bamwe bagahungira mu Rwanda, abandi bagahungira muri Uganda. Byafashe imyaka myinshi kugira ngo bongere kugaruka ku rugamba. Rero buriya hari ibyo bari barumvikanye muri ariya masezerano. Ndiyumvira yuko Kabila ashobora kuvuga ati rero ubu bya bindi ndaje dufadikanye, hanyuma bimwe nabi nabemereye twari twarasinyaniye tuzobishira mu ngiro nta kibazo. Kandi narababwiye ko kubera inyungu za Kabila, murazi umuntu yatwaye igihugu ca Kongo imyaka 18, afite imitungo myinshi haba mu gihugu indani canke hanze y'igihugu. Afite ubwoba rero yuko amwe uciga urubanza, ndetse ubuzima bwiwe bushobora kuja mu kaga, kuko biriya byaha yagirizwa birimwo igihano c'urupfu, kandi murazi ko igihano c'urupfu leta ya Kongo yasubiye kucemeza. Ibyo rero biraboneka ko umuryango wa Kabila n'umutungo wiwe ubangamiwe. Nico gituma rero ashobora kwegera bariya bo muri M23, kuko nabo nyene baba bananga, baba bariya bamakenga, baba bariya abenshi indongozi nkuru za M23, murazi ko bacira urubanza par contumace, urubanza rwo gupfa. Ibyo rero urumva ni nka mugwi w'abantu
bapfuye baciriwe ubwo gupfa bishira hamwe kugira ngo bongere kugira kubaho. Urumva rero yuko Kabila ashobora kuzana intererano idasanzwe. Kabila ashobora kuzana intererano idasanzwe y'uburyo bw'amafaranga, kandi Kabila aracafite umugambwe wari ukomeye muri Kongo abo bita rekabiliste barakomeye muri Kongo, barimwo mu nama nshingamateka, barimwo mu ndongozi zitari zimwe ziri mu bice bitandukanye byo muri Kongo, kandi rekabiliste baracarimwo no mu gisirikare ca Kongo. Murumva rero ibyo bishobora guha imbaraga M23, kandi bigatuma M23 ishobora gufata igihugu mu mwanya muto bitayigoye, kubera izo nguvu nshasha mwumva ziyongereye. Kabila n'umuntu afite umugambi ukomeye kuko nari ndayivuze. Abakabiliste mu gisirikare ca Kongo baracari benshi, no muri administration nyene ya Tshisekedi abakabiliste ni benshi cyane. Rero buriya wahanuye Tshisekedi guhangara Kabila, akongera ikibi mu kindi, akongera ingorane mu zindi yari asanzwe afite, niyumvira ko kitari cyo gihe cyari ciza cyuko yari gutuma yita mu bibazo, kongera ubukana bw'ibibazo asanzwe afite. Kuko murabona n'abandi nk'abariya ba Katumbi nabo nyene murazi ko afite abanywanyi benshi, bariya n'abandi bawopoza bagwanya Tshisekedi. Urumva bagiye kubona ko uruhande rwa AFC M23 rukomeye, abenshi rero bashobora guhita bahindukirira gushigikira ruriya runani rwa AFC M23, bigatuma rero intambara yo gukombora Tshisekedi ishobora kwihuta kuruta uko byari biteganijwe. Hanyuma rero ku kibazo wambajije naco cyo mu Minembwe buriya ibintu by'abanyamurenge, abanyamurenge ubwa mbere buriya bakunda kuvuga ngo ni ubwoko bw'abanyamurenge, ariko twagomba kuvuga yuko urebye ku mateka ubwoko bw'abanyamurenge ntabwo ari ubwoko, kuko iyo bavuga ubwoko baba ari abantu baba bafite umwami, atliste bavuga ururimi rumwe, ariko turabona ko kumbure abanyamurenge nta rurimi bafite, kuko abenshi mu banyamurenge, abenshi bamwe bavuye i Burundi aho bita Mwijenda, muri za ahantu bita mu misozi minini yo mu Mugamba. Iyo baturutse bagenda kera n'imbere y'abakoroni bagiye kurondera ubwatsi bw'inka, iyo muravye mu mirara y'abanyamurenge harimo n'umurara w'abarundi, harimo rero ni Burundi hari n'abandi bantu bari mu bwami bw'i Burundi bita ngo umwami w'u Burundi, ubwoko bw'abarundi. Hakaba n'abandi rero bavuye mu Rwanda cyane cyane abanyavyisha bita abanyavyishi. Rero ikibazo cyo muri c'abanyamurenge kiri complexe, kuko d'une part c'est une création ethnique, ariko niyumvira ko abakongo mani b'abanyamurenge bakwiye kumva ubwa mbere yuko ari abakongomani, kandi nico mpanura n'ibindi bihugu byose bizunzwe na politike z'amoko. Abarundi bakwiye kumva ko ari abarundi, atabindi bintu by'amoko bihari, kuko twari dufise umwamwe, dufite ururimi rumwe. Abanyarwanda bakwiye kumva ko ari abanyarwanda, nta bindi by'amoko. N'abakongo rero nibiyumve yuko ari abakongomani bose, bijya bintu by'amoko, abashibiki, abaruba, abakasayi, ibiki ibyo bintu ni ibintu byitesha mutwe bicereza abantu mu bintu by'iterambere. Rero niyumvira yuko baba abatanzaniya, baba abakenya, ibyo bintu ngo abakikuyu, ngo abaki, ngo abaruwo, ngo abakarenjino, ngo abakamba, ibyo ni ibintu byo gutesha umutwe. Afrika ikwiye kuva muri uwo mutego yatezwe. Abakenya bakumva ko ari abakenya, abatanzaniya bakumva ko ari abatanzaniya, abasudani bakumva ko ari abasudani, noneho twese tukava no muri ivyo tugatambukira kwitwa
abanyafurika tukumva ko turi abanyafurika, kuko narababwiye muri ibi by'intambara cyangwa ibya politike ahanini ibigwanirwa s'amoko, ibigwanirwa s'amadini, ibigwanirwa n'inyungu z'abantu, kandi ugasanga inyungu z'abantu ku giti cyabo, ha muri ibi by'amadini, ha muri ibi byo kuyobora ibihugu, ugaca usanga n'akagwi gatoya kariko karagwanira inyungu zako, ariko kagaca kitwaza iby'amoko, kakitwaza iby'imipaka, kakitwaza iby'intara, kakitwaza ibintu byinshi bitagira mvura. Ariko twese turansi abanyafurika umwasi wacu n'umwe n'ubukene. Ubukene dukwiye kuva mu bukene, tukagwana intambara y'ubukene, tukayivamwo, tukayitsinda, abantu bagafungura gatatu ku munsi, bagafungura neza, bakaronka aho baba, abantu bakaronka umutekano uhagije, abantu bakavugwa ku buntu, bakiga ku buntu, ibintu byose biva mu butunzi buri muri Afrika bikagabugwa mu baturage, kira muturage akaronka pare yiwe, dividende yiwe, bikareka kwikumigwa n'akagwi gatoya kaba gategeka muri ibyo bihugu. Aho rero niho urubyiruko rukwiye kuba maso, rukavuga ruti aba bantu badushora mu ntambara si inyungu zacu bagwanira, ni inyungu zabo. Bamwe bagomba kwikingira mu byaha bakoze, ibyo bivye, abandi ugaca usanga bariko baragwana nabo kugira ngo bashikire izo nyungu abandi baboneye mu kwiba amareta. Aho rero nico gituma dutera urwamo urubyiruko kwikangura, kureba mbega uyu muperezida, uyu muyobozi adushora mu ntambara tubifitemo inyungu iyi nk'urubyiruko, nk'abaturage. Rero abaturage b'ibihugu bareke kubeshwa, ahubwo bikangure, baba maso, ahubwo baba batoye ngo bayobore ibyo bihugu, bababaze dividende, bababaze inyungu zibiva mu butunzi bw'igihugu, kuko ibihugu byacu haba muri East Africa biratunze, bifite amapeteroli, amageze, bifite minerals nyinshi. Nta mpamvu yuko umuturage yokena, yicwa n'inzara, abura haba, abura uko yivuza, abura uko yiga. Ibyo bintu bigomba kuba umugani muri ibi bihugu bya East Africa, cyane cyane mu bihugu bya Afrika byose. Rero nico gituma ubu bugunge bw'abayobozi ba Afrika bashora urwaruka, abasirikare, abaturage mu ntambara zitagira umumaro, aba ba perezida bakwiye kwiyamirizwa, ahubwo hagashingwa ubuyobozi, abayobozi bashobora gushira imbere inyungu z'igihugu, na cyane cyane burya igihugu nicunguka, abaturage bakunguka, nabo ba perezida nabo bari mu bandi bunguka, batera imbere, kuko iyo uteje imbere abandi nawe utera imbere. Rero nico nagomba kuvuga, cyane cyane nkebura abakongomane, nkebura abantu bose, imigwi iri kwirahangana, ntibarebe kugwanira inyungu zaba bategetsi gusa, ariko turebe muri izi ntambara abantu barimwo ko mbega izi ntambara zifitiye inyungu nki umuturage, umwenegihugu, umunyagihugu mutoya. Hanyuma rero nico novuga, ariko turebye ubu biriko biragwanirwa, burya Tshisekedi agwanira ntapfe, ntiyambugwe, ntakugwa amate mu kanwa, nimba ari ibyo yivye ntabikurikiranweho. Niko nuko no mu Burundi ndayishimiye nuko nawe nyene yigwanaho, aravuga ati imyaka 20 tuyoboye igihugu nta kintu kigaragara twashikije ko abarundi. Rero urumva abarundi ejo bazohava batubaza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu, ibijanye n'umuyaga nkuba, ibijanye n'ibitoro, ibijanye n'ubutare, ibijanye n'amahoro, ibijanye n'amadosi y'abantu bishwe. Ugaca usanga rero umuntu ariko aravanga igihugu catewe, nawe kumbe ni inyungu ziwe zibangamiwe. Ibyo rero urumva ashobora kunamba kuri iyo ntambara ya Uvira, akanka n'iby'ibiganiro, kuko baba bazi mu gihe amahoro
yoboneka ko abantu batari bakeya bashobora kubazwa ibyo bakoze, ibyo bivye, ibyo bononye, abo bishe mu gihe bari muri izi ntambara canke bari ku butegetsi. Ibi rero nubwo haba ibiganiro hagati ya Tshisekedi, hagati ya FC M23, hagati ya Ndayishimiye na Zarede Tabara canke n'u Rwanda, bizaba ari nko wabandi bagiranira amasezerano yo gukingiranira gusa, ariko sinibaza yuko ibiganiro byoba hagati y'abo bantu bose bafite ibyo bagirizwa, bafite ibyo bononye. Sinibaza yuko byoba ari ibiganiro bizoshika ku nyungu y'umuturage gusa. Abaturage bato bato baravuga bati twebwe twokwirongera amahoro. Ibyo bagabura bakagabura, bakareka tukabona amahoro, tukikorera udukorwa twacu mu mahoro. Ariko nabyo ibyo biganiro ntabwo bishobora gushika ku muturama, kuko byoba ari ibiganiro by'amacenga bidahagaze ku gukemura ikibazo ufatiye mu mizi. Kuko turabona hariho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yigeze kuvuga bati ibibazo by'intambara zibera muri Kongo bikwiye gukemurwa hinjiwe mu mizi kugira ngo hamenyekane impamvu itera izi ntambara. Kuko turabona yuko ibiganiro byagiye biba igituma bitigeze bigira icyo bishikako byari ibiganiro bifatiye ku nyungu z'abategetsi. Gaca usanga yenda cyatumye intambara zongera kuvyuka kuri RCD Goma canke izindi zage zivuka M23, ariko kumbura abantu muri ayo madiri y'ibiganiro bagiye bahemukiranira, ntibashitse ibyo bari basezeranye. Rero murazi yuko hagati ya Tshisekedi na Kabila bari bagize akoro y'ukuntu bagiye gusangira ubutegetsi, y'ukuntu bagiye kubandanya barongoye hamwe. Hanyuma rero murazi ukuntu Tshisekedi yahindutse Kabila. Birumvikana rero ko hari inyungu nyinshi uriya mugambwe wa Kabila wahomvye kuba warahemukiwe mu masezerano, mu nyandiko bari barandikiraniye igihe bemera yuko Tshisekedi aja ku butegetsi. Murazi ko amatora yatayo yatsinze. Kindi ca kabiri, murazi ko hari amasezerano Kongo yari isanzwe ifitaniye n'u Rwanda, Tshisekedi yagiraniye n'u Rwanda. Hari ibintu by'ama investissement bari barumvikanye. Mu gihe rero ivyo bintu habaye ubuhemu, habaye ubuescro, habaye guhindukana, murumva navyo ya masezerano bari barasezeranye aca asambuka. Hanyuma rero icari carahagaritse intambara kikongera kikayivyura. Rero nico gituma ndababwira muri amasezerano basinyiranira hariho vyinshi bihishwa abaturage vy'inyungu zabo bategetsi, ari byo bituma intambara zongera zikavyuka. Noneho abo ba president bagaca barondera impamvu zo kumvisha abantu ngaho Kongo bati u Rwanda rwaduteye, u Rwanda rwatuvogereye. Mbere ntibashake no kuvugana na bene wabo b'abakongomani bari muri M23, bakaguma bavuga ibintu bitumvikana ngo u Rwanda ngaho Urundi, ngo u Rwanda ngo amakudeta, ibintu bitumvikana baca bashishikara bavuga. Ariko kenshi usanga muri ya madiri bagiriranira atamenyeshwa abaturage, usanga bahemukiraniye. Nico gituma rero abaturage tukiye kuba maso, tukibutsa abaperezida bacu ko nimba ari intambara bashoye, nimba hari ibindi bibazo bibayeho, bikwiye kumenyeshwa abanyagihugu n'impamvu yumvikana, n'impamvu itomoye, bigatuma rero abaturage bashobora gushigikira abategetsi babo. Hanyuma rero ariko ico dushira imbere nuko abantu bo kumvikana,
amaraso akareka guseseka. Inyungu nini dufite Uburundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania n'ibihugu byose bya East Africa canke bya Afrika yose, ni umutekano usesuye, tukabona umwanya wo kwiyumvira ibikorwa vy'iterambere. Ntayaba abazungu bobo nibasesa nkuyoze, baba abanyamerika, abanyaburaya, abarusiya, abashinwa, bo baragira ati abo bantu nibashishikare baryane natwe, twabonera isoko ry'ibigwanisho, tuhabonere isoko rya minerals turazikeneye, tuhabonere ibintu byinshi twungukamwo. Rero intambara muri Afrika ntaco zitumariye, ntaco zitunguye, ahubwo izi ntambara ziriko zivomera mu cogeje ibi bihugu vy'ibihangange, Amerika, Burayi, Ubushinwa, Uburusiya, kuko ariho baziga ibintu byinshi vy'ivyo bakeneye mu by'ubutare, kandi ni naho babonera isoko ry'ibigwanishwa bakora mu nganda zabo, kandi n'ibifungurwa n'ibindi byinshi, ugaca usanga bariko baradushora kw'ibintu tukabagurira menshi kandi bo batuguriye make. Rero baba abantu mu bihugu byo muri East Africa, baba ibindi bihugu byose birakwiye kwikangura, tukamenya ko intambara atakamaro, nta wiyumvira iterambere, nta wiga mu ntambara, nta kintu na kimwe washobora gukora utari mu mahoro. Rero nico gituma ibindi bihugu birasigasigira umutekano wavyo, ariko twebwe menga intambara, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, ibintu by'ibiki, ugaca usanga turi mu bintu bitagira umumaro, ataco bitumariye na gitoya. Rero nivyo nagomba gushikiriza. Ikaba imugejeje Uvira, imaze gufata umupaka munini kuva Bukavu kumanuka kugira Uvira, no mupaka munini. Urabona ko ibice 90% by'uyo mupaka M23 ariyo ibikontorora. Rero nimba Burundi bwatsinzwe n'inyeshamba za M23, ubuse zashobora kuvuga kwisaza imigere ngo zigomba zisomborotse u Rwanda. Je niyumvira yuko ari bya vyitwazo byo kuvuga ngo abarundi bazovuge ngo u Rwanda nigo rwasambuye igihugu, nigo rwaduteye. Nico gituma yaguma avuga ngo ariteguye, ngo avyivuna, ngo baramaze kumutera. Burya iyo umaze gutegwa ugasunikwa ukagezwa ku muryango w'inzu, ukagezwa, urumva si no kwirembo, ni ku muryango w'inzu. Uburede Tabara iragira menkirisyo ikinjira, kuko ifite umupaka muremure ishobora kwinjirira ko. Yenda hariho n'iyindi migwi iri kuritegura, iri kuripanga, ifite bazariyere ishobora gutera ikongera ikaronka yungira. Rero urumva buriya n'ugwitwazo buriya, nubwo leta barayotera, nubwo uyundi mugwi mushasha ukwinjira ugatera, wewe azoguma avuga yuko ari u Rwanda. Rero niyumvira yuko ibyo kuvuga yuko nimba abona ko M23 ari u Rwanda, akabona ko leta bara u Rwanda, akabona ko iyindi migwi ishobora kuvuka ari u Rwanda, nibaza ko yaracerewe. Yagomba kuba yatanguye gutera mu Rwanda, akavuga ko yoca mu Kirundo, Muyinga, hehe. Niyumvira yuko baragerageje bariya ba FRN, bariya bamukibira mu Burundi, bariya ba FDLR, ziya za P5 ziri mu kibira, zaragerageje gutera, ariko kubera u Rwanda rwanka kugwa mu mitego y'intambara itagira umumaro, itagira insobanuro, nico gituma gwifashe. Ariko buriya urabona n'ibindi bihugu byose ko bihaye biha icubahiro u Rwanda, n'ibihugu by'i Burayi, ibihugu by'Abarusiya, ibihugu by'Abashinwa, biraha icubahiro igihugu cy'u Rwanda, bikavuga bati igihugu cy'u Rwanda gitunganijwe neza, niyo gihawe imfashanyo kikoresha neza,
kandi iterambere ryaco riragaragara. Agahugu gatoya kariko karakora ibikorwa bikomeye mu bintu vya reforme ya Union Africaine, ndetse no kwereka ibindi bihugu ko Afrika ariyo nyishu y'ibibazo byayo, ata munyamerika, munyaburaya, umurusiya, umushinwa yoza ngo aje gutorera inyishu ibibazo vyo muri